Imana abane natwe muri byose. Ngira harimwo abashitsi, nitwa Vincent NGENDAKUMANA wa hano nyene. Ndafise umunezero mwinshi narinda usanganywe, noneho ubu naho uriyongeye. Ngekabo twari duhagararanye hajya babibonye. Ndimuze mwitege hajya ngo norenza hajya gutamba. Ubonye ndiko ndagira kajya kantu by'ukuri hajya mba nashikanye kwiherezo. Aba baririmbyi bamaze iminsi bateka neza, kandi niyumvira yuko atari bijya byo kuvuga ngo hariho umuntu agwaye estoma, sinjye igitoki, sinjya intete, ariko mbona harimwo n'akakeke, mbona harimwo n'uburobe. Je ndabona ko umuntu ashobora gucagura ico agomba. Nukuri narabivuze ku ndwi iheze, n'ubu ndabisubiyemo kandi nzokwama ndabivuga. Imana ihezagire abaririmbyi bacu, ibaha umugisha. Harimwo abakiri bato bakeneye abagabo, Imana ibaha abagabo beza. Harimwo n'imisore ikeneye abagore, nayo nyene ikeneye n'amafaranga. Vyose nibabironke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ikindi gihambaye nipfuza kuri bo nuko bozokorera Imana batarushe, atakibatesheje gushika ku mpera y'umuhamagaro. Ivyo ko nabivuze ndaba hariya ntihagire ugira ishari, n'abari hano bose hagati muri twe, kuko Imana ntigira ikinubwe kandi nticagura ku butoni. Uno munsi turasoma amajambo. Nibuka ko kwa gatanu twaravuze ibitari bike dufatiye mu gitabo cya Filipi. Mu ntunge naravuze umurongo, igice n'umurongo, mugabo sinashoboye kubisoma, nagiye kuvyibuka nahejeje. Ico naco kirashobora kuba ari ikimenyetso, araho duca tuvuga ngo ni Satani, ariko mugabo hajya hari naho n'ubusaza butuma ibintu bigenda uko bitategerezwa kugenda. Ubwo nabwo nyene buguma buriko buraza. Jewe ngeza aha, hari uwundi ari imbere yanje, hari n'abandi muri ko muraza inyuma yanje. Harateba hagashikaho noneho umuntu yihenda gose, hanyuma akaja mu karuhuko, niyo yoba atarapfa. No kuvuga uno munsi naho hoho duhere gusoma amajambo, kuko kwa gatanu cyari igice cya mbere canje cyo gushinga intahe. Hanyuma mu mutima wanje igituma cyo gushinga intahe narakibabwiye. Hari ivyo nabonye kera nkiri impumyi mu mutima, nabibonesheje amaso, ariko nari impumye mu mutima. None ko Imana yangiriye ikigongwe, nageze mu gihe cyo kubivuga noneho nk'uwahumutse mu maso y'umutima. Hari ingene nagenda vyiyumvira icatumye biba uko nababwiye, kandi namba mwarabandanije mukiyumvira mukaraba ukuntu navutse nuko ibintu byangendeye. Bamwe ndazi ntiwobura kuba waratangaye kubona ndiho, kuko abagomba kumva nabo twabana. Kandi kubera ntaronka ivyonja, n'uwari kumpa ivyo mpaye rikaba ari shano, ari uburozi, nari kuvyakiriza yombi kuko inzara yari nyinshi. Mugabo vyagenze gute ko abantu bipfuza ko nopfa, kandi abarozi bakaba bariho kijya gihe, mugabo gushika n'ubu nkaba nkiriho? Uravyiyumvira ukavyibaza. Nico cyatumye avuga nti naho ari vyabaye kera ntaramenya Imana, ngomba ndabihereko, kandi nuno munsi nyene ngomba mvuge ibindi gice kigira kabiri, naho nyene ntarakira Kristo. Niyo umwanya waje kunyemerera ugahera maze kwinjira mu gihe cyo kumenya Kristo, bizoba ari vyiza. Nico gituma ubu ntagomba kuvuga ngo nja guhereza aha, kuko muri ivyo bibiri sinzi ko nja guheza mu gihe ntari bwamenye Imana, canke ko nja guheza naramaze kuyimenya. No kuvuga nja kubihabwa naho mpereje, birateguwe. Rero
sindiko ndasubiramwo ngo ngire incamake kubera kumbure ngira nzoyigira kwa gatanu mugabo hoba hariho abatari bari hano mvise igituma ngomba gushima Imana kuko ivyambaye ko n'ivyanshikiye narabonye yuko wari umugambi w'Imana niyo yandemye kandi yari yarateguye ko nzoyikorera naho hari habari barategura ko nkwiye gupfa. Kijya gihe rero twahereje ku ijambo mbere turaririmba n'indirimbo nziza murazi ko twakoresheje cyane ijambo rivuga riti Imana nta hantu itogukura nta naho itogushikana. Iyo bavuze ivyo bavuze bati ahantu hose uko hoba hagoye ububi bwose hoba hafise ntivyonanira Imana kwigukurayo. N'ahandi hantu heza cyane heza ntivyonanira Imana kwihagushikana. Amen. Uno munsi cyagihe aho twahejeje mpejeje kubabwira yuko nabaye umukozi w'abandi muri bijya by'uburovyi hanyuma nkaduga na jewe nyene ngashikaho ndabimenya gusa si nagiye ndababwiye yuko nagezaho nanje ntangura kugura ibipe by'iwanje biroba. Igihe rero nari ntanguye naho urumva ubwo bwari ubundi buzima bwiza. Ikibazo nari mvise aho oni cyahe bwari ubwenge buke bwari ubujuju bwinshi sinzi ko ndiko niyumvira gutandukanya ikijuju n'ikigugu. Sinzi umuntu yomfasha ikintu kiremereye kibi muri ivyo umuntu akubwiye ati uri kijuju n'uvuze ati uri kigugu uba gukomesheje n'uwe. Sawa mbona ku minwa ya bamwe bagira uyu mbonye nibaza ko ari kigugu. Jewe nibaza ko Imana yari kumwe nanje mugabo nari kigugu. Kandi mugabo hariho kandi kantu ngaruka nkabona birakabona rimwe na rimwe mbaye na nyakigugu kuko nari kubimenya kiriya gihe ko hariho abagomba kunyica muca mwumva nanje ico nari gukora. Kijya gihe rero ndaduga hanyuma ntangurangura igipe cya mbere kijya gitonyi bacita kamba mbiri niko citwa kiba gifise ivyo bita amapore ane kiba ari gisanzwe kiba gifise amatara nk'atandatu canke ane mugabo kirunguka ndashikaho ntangura kwiyumvira kugura ikindi kigira kabiri. Ndarakigura ico kigira kabiri ndahura n'umuntu mu Rumonge abantu bakunda kujayo n'ahantu bita mu Mwange mu kigwati ca utavuze Mwange ucuvuga ni hirya yo mu Kizuka baca bahita mu ngira ngo biraja kuza mu mwanya mu Mwange. Ico gihe uyo mugabo bamwita Bingwa hanyuma arambwira ati jewe ngomba kukurangira umuti uzotuma wica indagara canke imikeke ibintu byose twohurira mu kiyaga. Ico gihe hari kera kubera hari muri 79 yanyatse amahera 5,000 no kuvuga 5,000 by'ico gihe sinibaze ngene no yagereranya ubu kubera cyari gihe twari tukigurisha isandugu ry'agahuzo amahera 40 canke 60. Kwanza mbere byarashobora kumanuka rigashika no ku mahera 30 canke ukabura ubigura ugacura abantu bisesa. Ico gihe nta noti y'5,000 yari ihari no kubona inoti y'1,000 wayibona heze igihe kirekire naho nyene kuko twarabadandaza twayakoreramo. Ubundi hari inoti z'uruhera rumwe hari amahera 5 hari amahera 10 hari amahera 20 hari amahera 50 ku noti ya 50 aho wabutanguye kurenga urupimo. Ico gihe rero nyatsi 5,000 ambwiye ati nzomara 7 hanyuma izo 7
yagiye sinzi ko yoba yaragiye ahantu ngo mu kibira, iyo yagiye jewe ntaho nomenya, mugabo indwi zibiri zarakwiye. Hanyuma bampamagara ndahantu ndiko ndanwa, kubera nanwe iminsi yose mwijoro no ku murango. Nicaye ahantu barampamagara ati Bingwa araguhamagaye. Nca ndavaho nari ndaza ndamusanga hari, ndashima Imana ko naho naborerwa cyane ibyo niyumvira naguma ndavyiyumvira. Ndibuka ko atakintu no narakoze gitumwe nuko niriwe ndanywa nkarara ndanywa, ntibyabaho. Hanyuma ndamushikiriye ati wa muti nawuzanye, zana rero gwagwa tuwutote. Zari zandagaye ibintu byo kunywa byari bihari. Ico gihe acara dufata uwo muti awutekurura mu kintu yawuzanyemwo, hanyuma arawuvuguta. Hari mu gikoni cy'umugabo yitwa Kigabo, ahiwe iyo dufunza akazi niho nakunda kubika ibikoresho vy'uburovyi. Hanyuma ico gihe afata araja mu bitoki, hari udutoki tw'utumugomozi tutigera hajyana ntigera hatera imbere, abantu bahaca kujya muhabona hameze ubwo mushikire dama ugira ushike kuri centre Rumonge. Kujya niko hamya hameze muri iyo myaka yose na za 80 na za 80 gushika 88 aho mpagarikiye uburovyi. Ntihateye imbere, sinzi abari ko hateza imbere iyo baroye. Hari udutokiro tw'utugomozi n'ubu mpora ndatubona iyo ndahaciye. Nitwa yagiye aratabura ko igihunda, hamico gihunda aragitekera kigira nk'ubwato, afunga umutwe n'uwundi kimera gutya, hanyuma ashiramwe amazi, acaravuguta wa muti, acawushiramwo, akanyiramwe mama yawe arajojota. Iki gice shikiriye muribuka ko nababwiye nti nzobemeza ndabashingira naye ko nabonye n'ububasha bwa Satani. Haji Imana irakora iciza. Icyensi dufise ifise ububasha kuko yo ntiyaremwe iri hejuru. Dutombora rero ko Satani ari kiremwa kandi cyaraneshejwe, ariko ubundi ho Satani nawe ari n'ububasha. Ico gihe rero uwo muti awugendeje gutyo agacaterura cya gihunda akagitereka ku ngiga z'ibiti ziriko ziraka. Hanyuma yambariye ati uyu muti turawutetse, ukabona utabize ivyo nagiye gukora byose bizaba bihindutse ubusa, duca tuzosubiramo. Mugabo ni wabira ugasesa ifuro mu ziko, ibintu byose bizaba bifashe umurongo. No kuvuga rero wa muti urumva utetse ku biti binini biriko biraka mu ziko, urabira kujya nyene muzi inkoni bira, urasesa n'ifuro mu ziko. Ndavyibuka yaciye agwinyuma aragarama, acatamba agaramye. Haraho muhora muvyumva ko abantu bavuga ngo cutamugaramye mukibaza ko bidashoboka, mugabo jewe narabibonye kuri uyo mugabo. Jewe sinatambye ariko we yaratambye, ko yavuze ati wewe ugiye kuba umutunzi kandi na jewe nzohora ndabijyako. Ico gihe acarampa ateruye agashira hasi ugahora kanshirira mu gacupa gatonyi. Ko gacupa gatonyi ngacenda kajana yambwiye ati abarovyi abakozi bawe bose nta kintu ugiye kubagirira, ufata utwo tuzi dukenyi bose basige mu maso. Jeho navuyeho abunsize mu maso. Acambwira tugende ufate n'utundi dukenyi utumije ku rusenga rwari rukiri rumwe, tizari bwabe zibiri. No kuvuga ko arambwira ati kufise imigabo yo kugura n'ikindi urawubika uzokoresha uwo nyene ntupfa, nabo uzokigura ryari. Cyo gihe ndagenda ngira gutyo nyene. No kuvuga ngizuko guhera iryo joro nyene ibintu byaciye bihinduka. Uko twahora tuziroba siko twazirovye uyo munsi. Kuko mu kuziroba ifi uziroba nyinshi bivanye n'urusengo ufise uko rungana. Mugabo twarovye nyinshi ufise kurusha abafise isenga nini. Imisi yose igipe ciwanje kikama kiza cuzuye. Twavyita ngo ni harambe. Ubu harambe tuyivuga iyo turiko turatoza amahera yo kubaka, yo gukora ibikorwa vy'Imana. Iyo twujuje amato twavuga inzira zibiri, ni yagize poto canke ni harambe. No kuvuga ko washikana amato agomba kunyika n'izindi mwazi subije mu mazi. Igipe cyose mwijoro gihuye na gwanje ucaba kigize ingorane, kubera iyo igipe gihagaze mu mazi hariho akayaga kaguma kagisuguma bukebuke, ntushobora kubimenya. Iyo mwaparitse ngaha, ndavyite guparika, bamwe ngira ntibabimenya. Mvuge guparika ngira no guhagarara duhagaze aha, urashobora guca mugeze nko mu Kanyosha.
kubera akayaga kaguma gasuguma kandi akayaga katsa amatara kera ubu nabonye bakoresha mwena ayo bakisha n'amabateri ngira nico gituma zanagabanutse twe twakoresha ry'abapompa amastandare n'amancor hanyuma akagira amasingiriyeri aho umuyaga uca kugira ngo uwatse uhuhemwo hamajyake uyo muyaga utahari ajya amatara kera ntiyaka wako kayaga rero karara karahuha amatara niko kagusuguma buke bukutabizi iyo ufise urusenga ruremereye ntiwaja kure mugabo iyo ufise ururemurutse naho wasanga warenze naho mukanyoshe nakubwiye igipe rero kiremurutse gifise urusenga ruremurutse kikakumbwa bavyita gukumbwa kakayaga kakagisuguma kikaza kigaca impande ya gwanje no kuvuga ko ifi zose afise zasigari wanje iyo jewe ngiye kigakumbwa ciwanje kikaba kikaremuka kurusha ikindi nkaguca ukabona ndaguciye impande wamenya ko izo ufise zose zingurikiye bigatuma imisi yose kumweha ngererako hadashobora kubura amasanduku 10 canke 20 ku buryo naho ibindi bipe vyoza bishika nk'ijana hakabura ko zirashobora kubura mbega narakibabwiye ko ushobora kuja mu kiyaga ukavayo atana gatete kamwe akerekana ko ariyo waraye birashoboka rero abandi bakazizana mu tubehe uduce tw'udusandugu ariko iwanje ntivyakunda no kuvuga rero ico gihe urumva ntangwe rero kuronka amahera menshi ko naho twayadandaza ari makera vize akamaro washobora kugenda kugura itongo ry'amahera 1000 itongo ry'amahera 900 umuntu kagenda ukamugereka ukamubwira ati itongo ryawe nanga akagucira hama ukamubwira ati ndaguha 1,100 kandi iyo yanse ukamubwira ati ndaguha 1,120 ukarigura ugeretse ko amahera 200 iryo ryaba ari tongo utarinda guharura ngo namahare byo ntivyaba biriho ryaba ari tongo ushimye gitse urumva rero naho wogurishije isanduku ukarigurisha amahera 100 ukarigurisha amahera 200 byari vy'ivyo bihenyene byari bijanye ico gihe rero ndaduze ndatangwe kugura ikindi wa muti ndawukoresheje ndaguze n'ikindi ndashikiriye ndabicagaguye ndashikiriye nico bita rero aporo naco kiba rero cyo cari kinini kuko gishobora kumira na twatundi tubiri n'amamoteri ndagura imwe ikwega ivyo bibiri ni ikwega iyo aporo vyose kubera nari umukunzi w'inzoga byari vyanditseko mugomozi no kuvuga rero abantu babonye icombo mugomo barandika ko indome muhora mubibona ko bavyandika ko abaja kwitanganyika mukabona amato ibipi baca bavyandika mu ndome nini zisomeka ukibonye kiri hariya ukikeka ukabona ati ni mugomozi byagusaba kuca wimuka turi mu kiyaga byasaba kuca uzuru rusenga kugira ngo uje kurobera ahandi tudashobora kubona ahantu utabona mugomozi abarovyi cyangwa abadandaza ahubwo abaranguza ibindagara bazi bati biri mu rumonge vya bipe mugomozi biri mu rumonge ego abaranguzi ntibashobora gutaha naho zaba zabuze gute bategerezwa kubirindira kubera yuko naho haba atamasanduku 5 yabonetse ku mweha bishitse byose bikaza hategerezwa kuboneka amasanduku 30 canke 40 bwabo juje rero nababwira nabwo bwarubuwe no kuvuga yuko muri ico gihe ndiye amahera makenyi najya amahera 15,000 kandi ayo mahera bakubwira ikiyeri cyagugwa amahera 70 ugwagwa rukagugwa amahera 10 aho zibishe gwagugwa 5 ngaca fata rero nk'umugwi umwe w'abantu banywa ugwagwa n'umugwi w'abantu banywa isongo n'umugwi w'abantu banywa ivyeri n'ubundi unkikuje nitwa umwami rero nshatse kugukwegera narababwiye ko ico gihe nari naramaze kuronka inguvu nshatse kugukwegera tukaba twicaye ahantu nkagira nti yaranyishe aho naba mpegeye kugukwegera abantu bagukubita ntiwamenye iyo bavuye mugabo murumva ni ico nyene natahiye kubera yuko nta vyiyumviro nari mfise aha ndagomba ko nja kuhamara akanya naho nogomba ngahereza aha kuko hari impanuro ngomba gutanga ngaha ivyo nivyo natahiye
kandi ivyo vyamaze imyaka myinshi kuko bijya bipe jewe nagiye gukizwa maze kugurisha kimwe naho ntarahashika aho ngomba ntere njayo ibindi bibiri bisigaye burya vyahitanywe n'intambara no kurobaho nayo narabihevye ico gihe nari umuntu atiyumvira umuntu atibaza ejo umuntu atiyumvira ati nzobaho gute mu mutwe sinumva kandi haruguru yo muhira haruguru yaho mvuka hariho umugabo bita mugabo nihera mugabo ico sinibaza ngo bivuga iki sinari bwamenye yuko udafise icyo ufise ngaha ku isi utubawa nawe wowe uzi kugorora ijambo ntibaze bakubeshe nawe wowe uzi gutumbereza imanza zikomakomeye havuga ijambo uwifise naho yoba bicurikiranya ivyo ari guhera kakaba ari vyaherezako ivyo kumpera kabizana hagati avuze neza ntibihinduka naho wozana iki ico kimeze gutyo nyene Imana yonyene niyitarobanura ku butoni Imana yonyene niyitaraba karanga k'umuntu ariko mu bantu hameze uko iryo rero sinagiyumvira ayo maherana yajya uko nyene kujya kuruzi rusendera kandi ikindi cyari gitangaje nuko nambara ipataro rimwe gusa ndibuka ko nari mesa kandi nararigorora pe abakozi nari mvise uko bangana kuko barababa 24 hari mu waramukirwa kuyigorora ku munsi ngaca ngena nkagira 15,000 nkagira 25,000 hamejo nkazozinduka muri iri nyene ico nashatse kuvuga ngaha ni icyahe n'impanuro niyumvira noshikiriza abantu barimwo muri twe womengo barihebuye ko ataco bazoronka kandi abo bihebuye urumva baratandukanye na jewe ntavyo niyumvira kugira ico nshitseko mugabo hari igihe usanga uraba inzu yubatswe bakakubwira bati ijya nzu yubatswe ku 1,500,000 ugaca mu mutwe ushirayo ko hari habo yagenewe ko wewe utopfa warayubatse bakakubwira bati iyo modoka maheri gugwa n'umuryango wanyu wose bowugura mu mutwe umuntu agaca ashirayo uko nyene ati urumva niyo bayigenewe ivyo navyo nyene biradusubiza inyuma kuko iyo uronse 40,000 bakubwiye ati nziri ku 1,500,000 ubwo ubona ati nayo 40,000 ahanzopfa nashikiye yanzu ucu yajya yose ico ni kibazo niyo uronse 100,000 urimva none 1,500,000 gayemwe uduhumbi 100 natwo oya ivyo biradusubiza inyuma kuko naho nyene murahakwa kuba mwabaye nkanje nta biharuro uba wakoresheje burya uronka 40,000 ukaronka 10,000 ukaronka 30,000 ukagira umunsi uronse 100,000 ukagira umunsi uronse 50,000 utyo nyene usanzwe ufise umugambi ca kintu c'1,500,000 uzoruhuka ugishikiriye kandi abazokibona ahantu kiri bazovuga ati uyu mugabo yari n'amafaranga pe ariko wari ufise umutwe amahera yari makenye iyo abaye menshi mu mutwe bikakugendera uko vyangendeye ntacamaze mugabe yarayageze hanyuma mu mutwe hakaba hari hejuru uzosanga uri umutunzi mu bandi kuko icyo twita umutunzi araho je mpora ndakigereranya n'icyaha mbega ko twese twiruka abatunzi bariruka abakene bakiruka n'ibimuga bijamwo uwo kwiyumvira ngo umutunzi n'uwuhe ko atagihe na kimwe turuhuka ko mbega abatunzi usanga aribo bagomba ahubwo kugonga abantu bacerewe bariko bariruka kurusha abandi jewe haraho nibaza nti umuntu mvuze muri ibi ntarinze gushiramo ijambo ry'Imana kuko icambere coco ni ijambo ry'Imana mu butunzi bw'abazimana bw'abakristo mugabo iyo umuntu ashobora gusuma wenyene akigaburira iyo umuntu ashobora kugwara wenyene akivuza akagira umugore n'abana akabavuza akabambika akabigisha jewe uyo muntu ndamwita umutunzi kuko nabajya birenzaho erega nta kindi bakora
n'ikindi nica si ukufungura si kwambara no kwivuza no kuba ahantu iryo tunga nanje mbona yuko uba urifise simpaka ngo barinde kuvuga ngo afise ngo amakonte ngo muri Kenya ngo afise ngo amakonte ngo muri Amerika ngo abari bo twisunga oya urakoresha umutwe ukoresha ibyo byawe neza ubishiremwe ibiharuro ubiharurire urya yangana nayo wakoreye cyangwa yari mu nyuma yayo wakoreye ureke kunezerwa mu bihe utaranashikamwo siko ntuzoje gutwenga umuntu arangura Buganda ngo wipfuza ngo mpaka Dubai nako bakuye ko yagiye Buganda uramutwenze mugabo nturashika ni Bugarama utanguye buke buhoro uraduga ukagenda kandi mu izina rya Yesu Kristo uzosanga atawugucisha mu ijisho sawa rero ico gihe ivyo bipe maze kubigira ariko amabirizi 2 na Apollo 1 no kuvuga ko amafaranga yabaye menshi ariko nababwiye yuko nta kintu na kimwe nayakozemwo ngomba mu bijyane nk'ikiyigwa nta kintu na kimwe nayakoresheje ayo mahera kuko n'amabati natanguye kugura ibati nkarigura rigugwa amahera 240 niho natanguye kugura manjanje igihe nshomereye twafunze narasubiramwo nkayagurisha 150 atani yindi ngorane mfise ngomba ngo mwumve ntihagire uzokwambara izo nasigaje atakindi kibazo na kimwe mfise ari uko ndayajana mu kabare imyumbati amatongo yari manini kandi ku musozi wacu haramera naho nagiye guca ubwenge sanga abashikanje baje bavutse imbere yanje henshi barahagurishije ahandi barahasabishije narababwiye oya nkeka ntakibabwiye naho naronka nahagaruza ingumu kuko ntako bari barimviriye kunsigariza namba abibuka iyo nahereye murahibuka muca mubona ko ataco bari kumbikira kuko nari mu banyuma ino hariya ico gihe rero byarasaba yuko ndaba umuntu nkitegereza itongo ryiza rimera nkabwira umuntu nti ugakuramwo iyi myumbati ntuzogaruke kandi abifashe minenegwe tugahura yagarukanye isuka yavaho ndamukubise kandi nkamubabaza cyane ku buryo hari uwo bajyana bandaza aho bikaba biheze ntiyagaruka narababwiye ingene kera ari ameze nta n'ivy'ubutungana aho ntiyavuga ngo aja kwitwara kuko nabigeze kuja kunyitwarira nari umuntu atagira indero nari umuntu yagowe niba ko kujya kwinzoka n'abashinga ntahe bajya kubera ziyanda ndende baragomba kuncira imanza mbi bakagomba ngo ayo matongo ngo asubire kwa bashiki banje nanje nkababaza nti none jewe nzoca mba mu kirere bakagomba kunsindisha na nyabashinga ntahe napfaho ndabakubise ndiyumvira ingene Imana yanzigamye ikandinda ntaha saa 6 y'ijoro saa 8 mvuye kuboregwa ntibantegerere mu nzira ngo banyice Imana ishimwe barazanye abajerere hari umujerere yitwa François se we yakitwa Mizago umugabo w'imfundo nini yari umujerere yari akaze cyane gufata abantu batatanze ikori bagaza yaragize neza gukura ikori kweri kuko byari kunkwegera wari kuza kuri ndondera ko ntari ronse uwo baramuzanye ngo anyemeze ahantu namaze kubaka inzu hamwe nababwira mu kibanza papa yabamwo ngo nduhuke ndayisambuye kugira ngo haguma araho kwa mushikanje ntimwumva bose ko bari barangiriye inama nawe nyene naramubwiye nti ndazi bakuzanye kubera ukomeye kubera uri gitangaza kubera uzi gukubitana ubuhiri mugabo je uva handa kuvunye ndavyibuka ico gihe ko vyashitse kubera hariya iwacu muri rirare mu kubaka baratarura amabuye ibikuta naratangaye kubona nahomba ubu narinze gutarura amabuye sinzi gituma ngira niho nzogwa icyo byakoze yadugije kijya gikoni hejuru atarakinkubita nca ndamukororera muri iriya manga nshangira Imana ntiyagarutse ntiyavuye yavuye yiruka agenda na nyabashinga ntaye biruka
kandi ubwo niko rubanza rwa nyuma naburanye mu bashinga ntahe binda ndende bagoreka imanza. Hajya iyo mba umuntu yiyumvira ati ngura amatongo urakurikirana neza guterateranya isorosoro rigwira iyo rigiye, kubika ibihumbi 10, kubika ibihumbi 20, ukongereza ko ejo 5, igihe ukongereza ko 6, undi munsi uzosanga ugeze kure. Nta na hamwe nigeze ngera naho mwumva naciye menshi. Harageze rero nduge cyane, harageraho ntangura kugwara, ndashitse hahandi aha menga mpora ndahavuga, ndamaze kuhavuga. Ya ntahe mukunda kumva ndaheruka no kwishinga Marangara hari Ngozi, kajya gace ndagashikiriye. Haragera igihe nubaka, urumva ko uri umutunzi, kuba ufise ibipe, ufise abakozi baba 30, niyubakiye inzu y'ibihuba, inzu basakaza ibihuba. Hanyuma ico gihe nyanzu nayo nyene ndagiramwe ingorane kuko yaciye yinjiramwo abadayimoni, ntazi yo bavuye, sinzi ko bwari uburozi bwabo bantu naza ndagirira nabi. Hanyuma kijya gihe abadayimoni bahinda kujya kwiki mvuge kujya kwimodoka yatobotse ijya tiyodo shapema, ukumva hariya mu gatwe kayo birahinda cyane kujya kwimodoka iri kwiragenda. Hanyuma bitanguye guhinda, umva aho ndi mu nzu natashe nanje nitwa ko njyamye. Hanyuma nkabona gutya nyene njyamye, nkabona papa wanje yicaye aho imbere yanje, kandi murazi ko nababwiye yuko yishwe no 72. Nkongera nkabona babandi bashikanje bose bari kure, nta numwe yaba hafi, bari baragiye ku bagabo bose, nkabona nabo nyene bicaye impande ya papa. Hanyuma mukanya nkabona hari isato izananya ahantu ntatahura ntazi, bose ikabaca impande, nkabona igende. Gaca ntangura kujugumira umubiri wose, gaca ntangura guhinda gashitsi, gaca ntangura kubira indugumba. Nagira ngo ndinyegeje njyamye gutya, bya bindi bihinda hariya hejuru nkumva bihinda no munsi y'uburiri. Twabuvuga ko ari uburiri, sinzi abatazi uburiri ni gitanda. Ico gihe uko vyagenda kose byansaba ko nca mpunga, gaca nja gusaba indaro mu babanyi. Biba igihe kirekire, biba umwanya muremure. Igihe cyose mvuye kwitanganyika dufunze, kuko haragera ku mukegwa umuntu akaruha, naho ivyo bipe vyica cyane. Twafunga akazi kubwo kubura umukegwa ugeze. Mugabo ivyo vyiwanje nta n'umunsi n'umwe byashobora kubura. Mugabo kubera kuruha, umuntu akaruha ukumva umubiri wararushe, haraho nataha nindagiye nje kuruhuka. Ico gihe cyose izo ngorane nizo nagumamwo, ku buryo ikindi gihe byaca binsaba yuko nirarira ahubwo iyo ziri mwibari. Hanyuma haragara igihe mushikanje mukuru, we waracariho mbere ahora ngendera, n'ubu ndamwiteze ko azohava kundaba. Mukuru imfura ya papa nawe nyene agira ingorane nk'izo. Abadayimoni bakama baramuzeragiza, bakama baramubuza amahoro, akama aramene ku mutwe, akabura uburagamo. Ikindi gihe arantuma ndaja kwijabe, ndamuzanira intenderi. Bimwe tujya turabivuga bamwe batabizi, mugabo kiba ari ikigirwamana, ni ibintu vy'ibigirwamana, ni gikunga bita intenderi, gifise ukuntu kwaco nyene gikoze. Icupa cinzano ririmo inzoga cinzano, abari bibona murabibona, kubera rifise imigongo ine bararigira Imana naryo nyene ryarimo nko mu by'abapfumo usanga bakoresha mu gufasha umuntu. Ndarizana ndamuzanira n'amacumu ajya y'amashami, hanyuma baragira bijya bita kumena umutwe. Ibintu bita kumena umutwe ni kuja mu cyumba cy'umuntu bakajanayo uruyange, hanyuma bakarusasa, bagaca bafata bijya mpejeje kubabwira byose bakabishingayo, narigeze kubivuga. Hanyuma babishinze hari ahantu akaba atawundi muntu n'umwe ashobora kwinjirayo kiretse wewe wabikorewe. Niho wacuhererwa itegeko rivuga riti kirazira yuko uzonywa urwagwa, namba urwagwa namba rikiyeri namba risongo, utabanje kujana dukenyi ngo usukeyo. Kirazira yuko uzojya inyama utabanje gufata ntonyi ngo ijane uyiterereyo. Bakavuga ngo aho rero uriko ugaburira abavyeyi, sivyo? Kandi abantu bakemeza gose bati n'abavyeyi. Niyo ugiye ku mupfumu uremvye ugwaye byakugiriye nabi mu mubiri, kuko warashobora kuvunagurika umubiri wose, uko winyagaza umubiri wose bikanga. Uri kuragenda mu nzira ukayihusha ku mutaga,
hanyuma umupfumu rero we yavuga ko ari uguhwamika ababyeyi. Ico gihe nawe nta nico vyamumariye na kimwe, ntaco vyamufashije, agumirirwa kwa kundi nyene. Agumiriwe kwa kundi duca dutangura kuja inama ingene tuzoja ahantu bavuga ngo ni Bubanza. Ibubanza bavuga ngo ni kwa Mana idahwera. Ahantu kwa Mana idahwera mpora nikeka yuko hari ahantu hari umusenzi. Niko mpora ndavyi kuko bavuga ngo muragenda mukazomara y'imisi, ngusanga hari abantu benshi, gusanga bamesa n'impuzu bakanikira. Je nibaza yuko hari mu vyumba vy'amasengesho, hari ngira ngo kwa mutumishi. Turiko rero turiyumvira ingene tuzojayo, ukuntu twoja kwa Mana idahwera Ibubanza. Haca haza umukobwa umwe narigeze kumuvugira ngaha yitwa Yudita, n'ubu ndamubonye ndamwita mama wanje. Umugabo wiwe ni Pasteur Jean, yahoze akorera mu Nyankere, ubu ari ku Mugere hajya kwa Mutama Salatieri. Murazi ko hariho urusengero rwa Emmanuel. Uyo mukobwa ku mugoroba nko mu masaa moya arahaza, kandi uwo yahaje ni Imana yari muzanye, kuko nari imaze nk'imisi 2 narababwiye namba mukivyibuka, nari imaze imisi 2 mpejeje kumukubita. Ngiye kwishuza musaza we, hanyuma musaza we aramumpisha. Mugabo nca ni nyegeza ahantu ntibamenya ko ari hondi, bibaza ngo nagiye, nzamona musaza we asohotse mu nzu. Asohotse mu nzu naciye ngenda ndamwegera mbwa ntimpereza amahera yanje utanguye kunyinyegeza. Yanyishuye ijambo rimwe ca ndamukubita, ca nkubitana namushikiwe. Mugabo si ndiyumvira byagenze gute kugira ngo aze. Mperutse kumuhwikagira amakofi, hanyuma atangure kutubwira ubutumwa bwiza, nta nindwi yari bwaceko. Hanyuma ico gihasanga nivyo nyene turiko turaganira ingene twobigenza kugira ngo turabe ko twoba. Aca tubwira ati nimureke kwirirwa murahangayika. Imana ishimwe. Nimureke kwirirwa murigora. Hajya jewe ahantu sengera mu gitaramuka bahora mbona basengera abantu bagwaye abadayimoni bagakira. Mpora mbona basengera abantu bagwaye uburozi bagakira. Ico gihe namubajije ijambo rimwe rudende, ndi ivyo uvuga nivyo? Nawe avuga ati uko nukuri murazoza mwirabire. Aca aragenda, ntiyatevye ko nukwicara ntiyicaye. Kera nkeka sinzi n'ingene twabiharura, nk'uwo twebwe twaba twicaye mugabo akaba ari katuganiriza nawe ahagaze, ivyumviro vyo kumuha agatebe ntavyo twari dufise. Hanyuma ico gihe hari kuwa gatatu, kuwa Mungu wakurikiye wari uwitariki 11. Muca mwumva yuko kuwa gatatu zari itariki 8 indwi. Itariki indwi no kuvuga itariki oyaye ego no kuvuga itariki 14 rero kuwa Mungu tugenda turasiganwa twese nawe mushikanje tuja mu gitaramuka gusenga. Ariko ico gihe nta mpinduka twabonye kuko ntitwagiye no mu bihana. Ndavyibuka ko bahamagaye abihana hanyuma ntitwajamwo. Twari tumeze nk'abantu batangaye, ukaraba ivyo bariko baragira bikadusiga. Ncamvaho hari muri 88 uwo mwaka namanda uvuga ngira nti murawibagira, cansohoka mvuyeyo ncanza kumusaga kuko mama wanje ariho yaba. Ivyo muravyibuka ko ariko nababwiye. Ndahaje ncanywa inzoga nyinshi cyane, ibiyeri bivanze n'isongo, kandi isongo ya kera yaraboreza. Nk'ubu kuraba mbona bubu bagira ivyo bita gushitura, niwo ushobora kunywa icupa ry'isongo nk'ubu ngo rimare ngo ugende udapfuye. Ngigwe ko mburire abantu baba barimwa muri twebwe biyumvira yuko canke ugenda uburire inshuti yawe baja muri izo za Rugombo. Abo abadandaza za Rugombo ntibamfate birabasha, burya sizo banywa, nico gituma bapfa nabi benshi. Nta mugabo mwibuka ngaha yapfuye yaravyimbye inda, bamwita Nyento, ariko arafiki yangu yari umugenzi wanje kubera yagendana no witwa nde. Yaba magonda mubona hafi ariko banyibutsa ko duheruka kubiganira, niwe yibuka amazina. Yari Nyento, akaba ari umuntu w'umugabo yapfuye yavyimbye inda. Hama rero bamucukiza bavuga kuri uwo mugenzi we bagendana nawe yari umuntu w'umugabo, bakavuga ngo niwe yamuteye inda.
nta n'ikigongwe bagiriranira kandi birirwa barazisangira bakicara hamwe mugabo hageze ko bacukizanya bakavuga ngo naka niwe yaguteye iyo nda ngo izoroka iguhitanye. Banywa banywa ibiki? Ubu banywa ibintu bivanze kuko atabitoka ibiva umutobe bikiriho tavyo. Ibi bita metero 5 bisigayeho urakina n'amahanga makungu hajya nta mutobe urimo, bisaba ko umuntu ashiramwe amazi menshi. Urubashizemwe amazi menshi ntibiba bikiryoshe. Aca agenda rero akarondera itabi bita turumbombeke, agaca arondera n'umubirizi, agaca arondera na revire, akavanga n'isukari kugira ngo ruhinde ruse na Jona. Agaca agenda agafatanya amatafari yabukeye agasya, hanyuma agashiramwo umunywi wago urubona rukibibatse kujya nyene bibiri bivuga mugabo vy'ukuri sugwagwa n'urupfu. Ivyo rero ntiwobiheba ngo umuntu ngo akubwiye ngo wizere umwami Yesu. Benshi iyo tubabwira ati twakira umwami Yesu turakubwiye ngo budashira, aca akubwira ngo ugomba mpebe inzoga, izo zozo uragomba uzireke sizo. Ico gihe no kuvuga ko twafashe jewe na mama tugasinda tugashwana ariko arambuza gutaha kuko hariho bamunyonya damu. Nanyoye ivyeri, nanyoye n'isongo sinavyumva. Abantu bari mu rugo mama narabwiye ko yazidandaza bakavuga ati uyo muhungu baramunyonya, bamunyonya damu. Mugabo ntanje mu vyumviro nayo cavuga n'amajambo nti najewe ndabanyonya. Hajya kuborerwa n'ikintu kigoye cyane. Ico gihe baramfashe ku nguvu ndaharara. Kwigenekereza rero rya 21 nasubiye mu gitaramo kana wa wundi mushikanje twiruka tunyaruka, hanyuma bahamagaye abantu bagomba kwihana no kwakira umwami Yesu. Duca tuba mu bambere. Dushitse hajya mu bambere sinibuka ko ikinara kibabwiye, twarapfukamye narashize amaboko hasi kujya umuntu apfukama tukagira gutya. Uko gufashe mikrofone nako nyene nari gucenda gushira hasi nkuko, hanyuma nkabandi ko ndasenga. Jewe narumvise ko hariho ikintu gifise amatoni menshi cyane numvise jewe kimvuye kwizosi, ndumva ko gikorotse hasi. Hanyuma sinzi ko arabambona no banarabayemwe no kunepa nkanepa kuko ucubibona amamortisere y'imodoka iki ahantu mu binogo. Hanyuma hageze baraca baratugira kujya muhora mubona bigenzwa hano ati abakiriye umwami Yesu ni bande. Naranyarukije cyane gushira utoke hejuru n'ujya mushiki wanje nyene n'uwundi umwe, twabaye batatu. Hanyuma baca baradusigarana, badusigaje kujya nyene muhora mubona aha bavuga bati genda muganirire hariya haraho bahezanya. Mugabo twebwe ikoraniro ryarasohoka rigahera rikagenda, hanyuma bagasigara barabaganiriza ryagiye. Ico gihe pasteri bangira inama Inosa hajya mu Ruziba, nari narababaye mu minsi heze bari baramutenze. Satani ni mubi ntiyigendera, ariko ndafise umunezero mwinshi cyane ubu kubera byaraheze baramutenguye. Ico gihe niwe rero yambajije jewe ivyo abandi ntiwombaza. Abaza ati wewe witwa nde? Nitwa Vincent. None ushaka iki? Namubwiye nti nshaka gukizwa. Ariko rero nca nibuka bya bibazo mfise sinagarukirizaho. Beje kuvuga nti nshaka gukizwa, nca ndamubwira nti ariko ndafise ibibazo, ndafise ingorane. Ntangura kumubwira bimwe rero by'abavyeyi. Urumva sinari bwamenye kuvuga abadayimoni. Ntangura kuvuga nti hariho ibintu birara birahinda mu nzu yanje, iyo bitanguye nca mpunga. Saa 6 y'ijoro, saa 7 y'ijoro, saa 8 y'ijoro ntegerezwa kuhava. Yanyishuye ijambo rivuga riti twebwe ijambo ry'Imana ntiritubwira ko dusengera ibibambazi vy'amazu. Ndavyibuka kandi ntiritubwira ko twe tugenda kurambika ibiganza ku misozi. Twebwe dusengera abantu. Wewe rero reka ndagusengere. Umva yaca dusengera twese. Hama wewe uko uzogenda gusengera muri iyo nzu niko ivyo bintu bizohera. Hanyuma cara dusengera, aheje kudusengera duca turataha.
no kuvuga yuko guhera kuri iyo tariki nyene kuri uyo munsi na cyagihe nari mfukamye hama wa muzigo ukamva kwizosi, kumbe nivyo vyari bitumutse bigiye, kuko nashitse muhira ncanjyama amahoro, buraca njyama impore, buraca ngo nejo buraca burongera buraca bukongera bugaca, haleluya, burasubira buraca gushika nuno musi. Nari kubikora mu ntango, reka nsome aya majambo ubu nyene ngejeje ngaho. Dusome aya majambo yanditswe mu gitabo ca Zaburi igihimba ca 78 ku murongo duhere ku wa mbere, hanyuma dushikana hepfo gato. N'iyindi nagize nkikabaza kuyishira hajya muraja kuyisoma, kuko mu mwanya ngira ndayivuge ko nabonye yuko ngira mpereze muri aka gace nyene. Aya majambo ari muri Zaburi 665 urupapuro nimero Zaburi ya 78 ku murongo wa mbere. Ukwigisha kwa Asafu ivyiwe ntibigoye cyane, kuko Asafu yari umurewi mugabo w'umuhinga wo kuririmba, yari yaratoranijwe na Dawidi akama akorera ku ngoro yiwe, yari n'umuhinga azi kuvuza za matowazi. Niwe yanditse aya majambo: ubwoko bwanje nimutegere ugutwi ukwigisha kwanje, mubangire amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Ndateranura akanwa kanje nce imigani, ndavuga amajambo apfinze ya kera. Ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubariye, ntituzobihisha abuzukuruza babo. Tuzobwira bigihe kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Kuko yashimangiye igishinga ntahe mu ba Yakobo, yashizeho icyagezwe mu Bisirayeli, icyo yageze basogokuruza ngo baze babibarire abana babo, kugira ngo abigihe kizoza baze babimenye, nibo bana bazovuka, ngo nabo baze bahaguruke babibarire abana babo, kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire ivy'Imana yakoze, ariko ngo bitondere ivyagezwe vyayo, boye kuba nk'abasekuruza, boye kuba boye kuba nk'abasekuruza rwarunganwe rw'ibigaba b'ibigaba kandi rw'abagarariji, urunganwe rw'abatitunganiriza imitima yabo itabohoka itayoboka Imana. Reka ngezaho, sinzi igituma ndahadidinganije cyane, kubera aka gace shikiriye mu kuvuga yuko Imana yagombye kumfasha. Nagomba mvuge n'ingene namenye gusoma no kwandika. Bagabo mbanje kuvuga nti igituma uyanditse ibi nibihe ni kubera iki. Musome ijya mirongo yindi bariko barafisha hajya, ni mikenyi muyo niyumvira, si myinshi sina yose, kuko ni myinshi ivuga ivyerekeye Abisirayeli ngene bakwiye kwibuka Uhoraho ivyo yabakoreye, ariko muje gusoma ijya. No kuvuga yuko Imana yari yarateguye abantu bakwiye kuyishingira intahe, kugira ngo no murunganwe ko ruzogenda rukurikirana boye kwibagira Imana. Muri iryo mirongo twamanitse hajya, usomye neza usanga hajya mu gitabo cyo kuvayo mu gihimba cya 32 niho ubona ingene Abisirayeli bavuye muri Egiputa bagashikaho Mose agiye ku musozi Sinayi, hari yagiye kuzana bijya vyagezwe, ingene bababaye ko bamaze imisi batamubona, bagashaka Imana iboneka. Hariho amakenga je mpuranimvira, mbega Abisirayeli bari babonye ko Mose ariyo Mana yabo?
niko no kwikeka umenga niko bamubona mugabo namba batabona ko ariyo mana yabo nta ngorane babona ko imana yabo iza gukorera muri Mose nawe akaba arahabona bakamuraba bakamubona mugabo igihe bamaze ijya minsi batamubona murabona ko ariho babwiye Aroni aterega Aroni uyu Mose iyo yagiye twebwe ntituzi ivyarimwo mbere ashobora kuba yaranapfuye none twebwe muri ubu bugaragwa ubona tugiye kubigenza gute urumva bari bagiye ibimenyetso babonye muri Egiputa imana yakoreye Farao bari bagiye ingene bajabutse kirya kiyaga gitukura bari bagiye n'izindi ntambara tuzovuga baciyemwo hanyuma imana ikazibaneshereza byose birafuditse imana ntayo babona nayo yoyira babona ukwizera kubaye guke bati turagusabye uducurire imana izoca ituja imbere kuko Mose tutamubona niho ucubona yuko Aroni afashe abantu bose akabwira ati umuntu wese afise amahereni imigufu n'ibiki byose ni mu vyambure byari byo mu mazahabu kugira ngo tubikore mu Imana hanyuma bagaca bafata bakakibumbamwo bagaterateranya sinzi ko bari bafise imivuba ingene yabivugutiye hama bigashonga akabiteranya agaca bikoramwo imasa ikintu hagarika nk'umwagazi w'intama nk'umutavu w'inka hanyuma bagaca bafata bakagija impande cyose bakagikikuza bagatangura kuvyina bati ngiyi imana igiye kudushikana i Kanani ibi rero uyu Asafu ariko aravuga ibi hamwe n'ijya yindi mirongo yose ivuga gute ni kugira ngo abantu bashingira intaha imana bavuge ivyo babonye ko imana yabagaburiye manu mu bugaragwa ko imana yabahaye amazi avuye mu gitandara ko imana yababwiye ko igiye guhonya amahanga bagiyemwo kandi ko igihugu yamaze kukibaha bavyibuke ariko batibagiye yuko n'abagarariji nabo nyene yabahanye abaduhejeje kuvuga aba Asafu yashize ngaha aba bantu banse gutunganya imitima yo banse kuvyizera kwikanana imana yahabahaye navyo nyene ati ntimuvyibagire kuko imana muri rya mirongo muja gusoma hajya hari waho uja gusanga ko yagomba ko baguma bibuka ivyagezwe vyayo kuko kwibuka ivyagezwe vy'Imana niko kwibukayo niko kuyibuka muri bijya vyagezwe ntukibe ntugasambane ntukaraguze ntugasenga ibigirwamana ntukagirize mugenzi wawe ibinyoma uko kwifata uko nico cyabatandukanya n'ayandi mahanga kuko ayandi mahanga yoyo yakora uko kandi ko yakora uko niko kwari ukuzimiza abantu hanyuma abantu bakibagira Imana uyu Asafu aravuga ati ivyo twumvise tukabimenya ntituzobihisha abuzukuruza abuzukuru tuzobibabwira nabo bahaguruke babibwire aburundi runganwe nago nyene ruzogenda rurababwira nago nyene ruzogendera nago nyene gushika igihe turiko turajamwo kimpera nico imana yarondera nico yashaka ibi rero jewe ndiko ndabivuga numva ngomba kubivuga gose neruye kuko biba bigoye mbega ninde yari kungirira ikigongwe mwamparira ivyaha vyanje sinkwiye kuvuga ko ari imana yubasha kuko ariyo yonyene iharira weho sikukwiye kubivuga ninde wundi nta wundi afise ububasha ko nta wundi yera atari imana abandi bose kuko ari abanyabyaha kuko ari babi n'abaherezi kubera yuko batabaho igihe kirekire ngo urupfu ntirwabemerera kubaho nabo nyene bakategezwa gutanga n'ibimazi by'ibyaha byabo nabo ntibari gushobora kuduharira ibyaha ibimazi twatanga barabiturira hama bigapfukera ibyaha ntivyahanagurwa ariko twoshingira intahe Kristo kuko ni waharira ivyaha hanyuma bigahanagurwa bikahava niwe dukwiye kuvuga tugashinga intahe tukemeza aho abandi bariko barigisha inyigisho zizimiza abantu bariko baraca impande y'ijambo ry'Imana bigisha abantu inyigisho zitarizo ariko tugashingira intahe Imana tudashinze umutima ku magorwa dufise hasigaye amasegonda ngahe kugira ngo menye gusoma no kwandika byagenze mwiki mbe kwandika muramaze kwibona nandikaho sinzi ko ari navyo sinzi ko bitumbereye ariko ndashimira Imana kubera muri kujya kuntu nabashingiye intahe muribuka ko nababwiye ingene byagenze
ko nitwa ko ntari mvise papa ntari mvise mama nabo tuvugana kuri papa ivyo ntibyo bari kwiyumvira yuko nkwiye kuja kwishuri kwivyimviro byabo narababwiye ko byari byo ko nkwiye gupfa. Ariko ikindi gihe ndi muri burya burovyi uko ntashe muhira ntarakira umwami Yesu akasinzi igituma nagasimvye, narumvise muri jewe nkumva ijwi ko dufunze twaramara nk'indwi yose canke indwi zibiri rikavuga riti none ntukwiye kumenya gusoma no kwandika, nkaryumva muri jewe mu mutwe. Hanyuma numva ndemeye gaca ngenda ndagurikaye, sinzi ntiwombaza ngo nagura impapuro 100, ntiwombaza ngo yabya ari impapuro 60, je nibuka ko nagurikaye nini. Hanyuma ngacangura n'ikaramu ngacanza nkicara, iyo nzu yanje nabamwo yari hajya amaja hasi kubera ari mu misozi, ugacuja ku metero nka 15 canke 10 hakaba hari yindi nzu yujyanye gokuru nababwiye. Ico gihe no kuvuga ko hari abantu bazanana mu nzira, inzira izanana hariya yaza gutya ndavyibuka. Urumva nyogokuru akaba yicaye imbere y'umuryango, nanje nyene ngatora yakaye ngaca nicara imbere y'umuryango. Hanyuma kera ngene baramukanya bashitse ku muhana w'umuntu bavuga ngo mwe mwiriwe. Hivi mnajua ni jambo chance ubu ni mwene utwo, ariko baragikoresha ico mwe mwiriwe. Ngaca numva mu mutima wanje n'ikintu kimwe ati andika uko nyene, ngaca nja muri yakaye nkandika ngo je nkumva ko nanditse mwe mwiriwe. Siko. Hanyuma agasubira irindi jambo bakurikizako bavuga bati nimuduhe ivyo mwirije, nanje gaca nandika uko nyene mwikaye nimuduhe ivyo mwirije. Ivyo nkavyandika, uca mwishuye nkacandika, ico asubira kubaza nkacandika, agateba bakicara bagaca batangura kuvuga icaje kurondera. Mwebwe ntimujye ibijumbo kuko mu bisanzwe ku musozi wacu hari naze ibijumbo byinshi vy'ukuri ntitwabijya, vyaba ku nkengera y'umwonga ahantu amatongo y'iwacu yagarukira bikinaza, hanyuma abantu babikeneye baraza bakabisaba. Kenshi haraho yabaje kugira ivyo canke aje gusaba ubududu, amajambo yose uko bavuganye jewe mu mutwe wanje nkumva ko ari byo ndiko nandika muri yakaye. Hanyuma iryakaye maze kwandika ku mpapuro nka 6, 7, 8, 9, 10, 20 naca nshira. Hariho igihe nazishiriye umuhungu umwe yaraherutse guheza, yari yahagarukiye mu ya 6 ya leta yaba hepfo y'iwacu, mperuka kumusanga ubu n'umukozi kuri Mize Viva. Wewe yahavuye urumva yaramenye igifaransa gushika nubakorana n'abazungu, kandi wa 6 wo muri iriya myaka sinzi muca muvyumva. Nkaca rero ndamushira yakaye nkamubwira nti jewe ndabira ibi bintu aha nagombye aha nanditse uko nahananditse mwe mwiriwe nimuduhe ivyo mwirije. Uko ashikiye hose akambaza ntaha wagombye nanditse ibi. Umunsi wa mbere yankoso yambwira gute, yambwiye ati biwagize ni ibintu biboneka mugabo biruzuranye, nta gitandukanye n'ikindi, birafatanganye, n'izi ndome ziravanze. Sinzi kuzomenya kubivangura, wavyigishijwe nande ntoya? Nivyo ndiko ndiyumvira, nakubwiye ko nanditse ivyo nyogokuru avugana n'abantu bariko baraje kumuramutsa. Akacebwa ati genda rero ibi uvyanditse ukabitandukanya, aha mugasimba ukagira uko mugasimba. Ibintu nabigize inshuro 5 gushika ku nshuro ya 6, acerambwira ati burya waramenye kwandika no gusoma. Urudome rwananiye ntashoboye kumenya, nagwigishijwe n'umuhungu yitwita Ndaribona. Twakorana ubuyede, narigeze gukora ubuyede amezi 6 aha mu Kinindo. Rwari urudome ke y'ukuboko, niko rwananiye ndabura ivyari byo, niko ndavuga ke nkabura ke, hanyuma arayinyereka ingene bayandika. Nigo rudome nigishijwe n'umuntu. Ubu rero iyo ndahantu hari igihe mpora niyumvira iyo numva abantu bariko baravuga igifaransa, ndimugire hajya ngo simbabara. Ekape hajya birambabaza. Iyo ndiko ndaraba ngiye nk'ahantu kuri banke ari nk'umuntu yantumye amahera, canke sinzi ko ari ukuntu manager simba muze ngiye gutora, ukaraba ingene zijya mpapuro bazuzuza, nararahiye ndavuga nti jewe ko ibi bintu ndatera ikudeyi. Hajya igifaransa
igifaransa naho ntomenya ngo bivuga iki mugabo zijya ndome ingene zikurikirana ndazibona ari ibintu bisaba ko nuzuza nca ndaba ndashobora kwamara umwanya muremure ngenda nkaraba uyu ingene yuzuza nkongera nkagenda no ngaha nkaraba ujya gacamenya nta hajya handitse uko nca ndahuzuza uko kandi ngaca ndacuzuza ico kintu ndagitanze bagaca bacakira. Haleluya, ndashimiye Imana yankoreye ivyo. Ndiyumvira mbasoma Bibiliya ngwiki mba mvuga ubutumwa gute ndashobora kuvuga nti aha ni muri Matayo, ndashobora kubona ntaya majambo. Ico rero mpereje ko nicahe mbona na wa mwanya kumbe uraheze. N'abaririmbyi nibaza hano turi mu bihe vyiza ndazi bazanye indirimbo y'amashimwe ubu unye sabo kubibwirwa iza magogwa n'amaganya potereya mbali uko zo kwicurikira ngo twame turarira oya reka ntaco bidufashe na kimwe atari gupfira yo nyene. Ico ngomba kuvuga ni icyahe cyagiye twavuze tuti n'ubu narivuze ati nta handi Imana itokura umuntu nta naho itomushikana. Mugenzi ntiwihebure, ni ikiganiro cyahora gishikirizwa n'umukozi w'Imana yahoze ari representa w'irino shiramwe ryacu yitwa Simeo Havyarimana. Ndibagiye ayandi majambo bakurikizako. Satani niyaza niko navuze nahaheruka numva ntatinya kugisubiramo kuko ntabuze ubundi yiyongereyeko kandi natwebwe kubera tuvyibagira cyane wosanga n'ubu twasubiye kuvyibagira. Uri imfuvyi, uri umupfakazi, urakengeretse mu bantu, Imana ishigwe hejuru kuko yoyo nidushira hejuru. Uwundi munsi turi ngaha twajanywe n'umutama mbengiyasi umutama Celestin umukozi w'Imana atujana kuri Rimiyere bafise igikorane twaririmba indirimbo ngo urukundo rugira neza ndigwipfuza ikibi harimo amajambo yatubwiye twongeremwo kubera hari idini ryari rihari Gira ngo niyo rya mbere ku isi ati mwongeremwo aya majambo. Abandi bariko barabaha Bibiliya dufise Bibiliya twese turiko turasoma twese turiko turasoma ama Bibiliya. Je numva ngomba kugifyeri kandi rinini mu mutima pana ringana nakamwumva niko ndavuga indani numva ari rinini kuko mfise Imana yaremenye vyose bijya ubona n'ibindi utabona. Bagafata ukazubona ikoraniro ryatanguye mu Gifaransa ririnda rihera mu Gifaransa hanyuma ahantu twicaye ariko gamana ahantu twicaye abantu bakarondera kuko twari abanyagihugu vyaraboneka ko hari vyizigiro hari mu misi yahera. Muravyibuka no ngaha none aha ntimwibuka ko ni bande hari abamaze kuvyibagira ko twaza ikorare y'abaririmbyi bakicara ku maba bamwe bahetse abana bagoma bavura abagenda uko abandi bagenda uko umwana akituma mu mugongo w'umuntu akamutabariza hanyine kamara hinga hahimbera ishengero rikoraniye aho. Ico gihe mvuze ndabivugishijwe nuko mvuze nditwara biboneka ko turi abanyagihugu numvise ari umuntu agize none wewe waza kurinda turi abanyagihugu no kuvuga ico gihe je mpora niyumvira ukabona hari umuntu azararaba abantu ku maso araba abantu ku maso akitegereza ukabona yegereye umuntu kugira ngo azaramusobanurira ibiriko biravugwa mu Gifaransa. Haje umuntu ngo anyitegereze jeho nicaye na Bibiliya kuko uvuze muri Matayo mu Gifaransa ndavyumva sivyo akanyitegereza jewe uko nicaye n'ingene meza akabona ko je ntari gusobanurirwa Igifaransa nkabona akanshi impande agaca agenda agasobanurira ubundi. Ivyo biraba bigenda uko baguma batuzungurukamwo gushika ikoraniro rihere. Ndashimiye Imana kuko yaranteye iteka nsa n'uwize Igifaransa kandi ataco nize, nsa n'ufise amafaranga atamakonte nujuje mubiraba ugira wovyi nokubwira nti ejo naraye inzara wovyemera none nokubwira nti ivyumviro mfise ni birebire ibintu nshaka ni vyinshi nabibuze abenshi ntibavyemera narahora ngenda no gusaba igihe nari uwo mwanya nzogushikira hanyuma
Imana izohagushikana, Imana izohagushikana, Imana izohagushikana. Ntutinye ngo hari imiryango y'iwanyu ngo bavuge hariho akaririmbo muhora muririmba cyangwa mukaririmba wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu. Haleluya. Izotini Imana nimuhaguruke mwese turimbaho karirimbo. Nducike intege ngo wibagire ibyagezwe by'Imana. Twibagire Imana itaboneka, oyaye tuyishingire intahe, tuyivuge. Hari byinshi yadukoreye, hari n'ibyo iriko iradukorera, ariko ibi akari imbere nako karahinda. Haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako. Usiangalie historia yako tu. Wewe songa mbele, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu. Mema yako mbele. Turashobora gusubiramo. Haijalishi mapito yako, haijalishi mapito yako. Usiangalie historia yako ndugu. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele tu. Mema yako wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele, wewe songa mbele tu. Fuata neno la Mungu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Ibyo bintu uri kuravuga bantu bisobanure mu Kirundi. Bivuga ngo iki? Bwira abantu, bivuga gute mu Kirundi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aya majambo avuga ngo bandanye urugendo. Nturabe. Safi. Hapa tunasema ishima ravuganye nawe. Fuata neno la Mungu. Kare mvuge nawe usobanure mu Kiswahili. Ntaco bitwaye kubyo waciyemo. Sivyo? Ntaco bitwaye ibyo bakuvuze. Wewe komeza urugendo. Urikira ijambo ry'Imana. Ibyiza biri imbere. Amen. Haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako. Usiangalie historia yako ndugu. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Mema yako wewe songa mbele, wewe songa mbele, wewe songa mbele tu. Fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, fuata neno la Mungu, ukaribu kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele, fuata neno la Mungu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa.